Simisi, sikumana, sikwa satani, nta namwe bazokwakira. Wenga, wige na Mr. Nzoka. No, nifinite. Musunze kari kwa no. Ndizo neta kura tugende gusenga. Wegenda usenge nyimba ubona imisi yo gusenga yaguheranye ko je imisi yo gusenga ndacyabifise yuzuye. Menye yuko umunsi n'isaha Yesu ashobora kuza nk'igisuma. None niyaza nk'igisuma ahenzo mfise igipolisi n'imbonera kure n'abasirikare. Isibe gazokorana. None igisuma n'igihano. Ngiye impamvu mbonera kure n'abapolisi bahari. Sawa jira gihwanda senga tosanga imiko nasenga. None ibyanyu gusenga. Itangazo muntu wese ufise ibyaha udakeneye kuja kwihana umenye yuko byari umunsi w'umuhero. Yiza rero abanyabyaha mwese mwoja kwihana. Tugende gusenga. Menye yuko umunsi n'isaha Yesu ashobora kuza nk'igisuma. Wenga, wige na Mr. Nzoka. Wenga, wige. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo ry'umutwe twigisha aswala sengesho kubera ku munsi w'umuhero nigeze tangura guharugo. Nico cyambere kizatangura guharuka ku munsi w'umuhero. Ikimenyamenya ku madini yose yo kwisi. Nigo sengesha Imana yavuze ati nigo isengesha umuntu wese azojamwo. Kubera ko abakatolika bakitswa andi madini yatandukanye. Vuga ujya muntu wese atazogenda mu idini rya Islam mu muriro. Ikimenyamenya muri Qur'an havuga ati inna dini inda Allah al-Islam. Ti mu vyukuri ati nta rindi dini ryemewe ku isi atari Islam. Vuga rero wa muntu we uziko ageze gusari ukagenda mu bintu bitandukanye ukumva azana ukagenda mu bintu bitandukanye menya yuko umunsi umwe urakurindiriye. Dini ryemewe ni dini rya Islam kubera ko madini yose ahari ari Islam ni dini ryanditswe yaruzige n'uwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ari Islam niko dini zitangura guharurirwa ku munsi w'umuhero. Takbir. Islam ni ifise inkingi zitanu akaba arizi shahadatu Allah ilaha illallah kwemera Imana imwe rudende wa anna Muhammad rasulullah n'umwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqamati salat gusenga gatanu ku munsi. Simisi, sikumana, sikwa satani, nta namwe bazokwakira. Wereka kuvuga uko oya mvimbe bakabura ibyinshi.